hallelujah. Bene data bakundwa b'Imana no gikuramutsa amahoro y'Imana ndizera ko ndiyo yashikaye kubazigama mwaramutse amahoro ndizera ko muguwe neza aho muri hose izina ry'Imana rikare guhabwa icyubahiro kuko uburinzi bwayo nibwo butuzigamye. Imana ihimbazo cyane ariko turaganira ni Pastor Ciza nabaye ikaze mu kiganiro Imana yo buhungiro cuno munsi wa kabiri wino tariki nyene mukurikirane hano kuri K9 TV. Izina ry'Imana rikare guhabwa icyubahiro ku byo idukorera. Izina ry'Imana rishimwe cyane ku majambo yatugo turaganira muri kino gihe kandi numva ko ibidasanzwe bishikara kuba mu buzima bwanyu uko riko biri nyene kuko ijambo ry'Imana ritegeza gushitsa Imana ritumye. None uyu munsi nawe ufise umunezero mwinshi ko atongeye gufata kano kanya kugira ngo tongere kuganira ku ijambo ry'Imana. Zamura ibiganza bya dusenga Imana data mu izina rya Yesu nongeye kugushimira cyane. No sindambirwa no gushima ukwera kwawe, sindambirwa no gushima izina ryawe rihejuru y'andi mazuru yose. Ndagushimiye cyane akadiyo keza wongeye kuduha narekaye ngo ubuzima bwacu butera buhinduka bukava ku ntambwe bwariko bukajya kwindi ntambwe imbere in the name of Jesus. Rimenta rabadengo sutaya narekaye umuntu wese imbiza ino jambo riramuhindura arahinduka mu mpande zose arebesinte menderigosia ilimateke kiro cigwa cyo kuganza kwawe narekaye ngo abantu bawe bose bakurikira kiro cigwa baraganza mu buzima namwe muri baganza ibyo nabyacu nabyize mu izina rya Yesu. Amen. Hallelujah, hallelujah. Ndonge gushimira Imana kuri uyu mwanya tweye kuronka kugira ngo tuganire ku majambo yayo liza ko muri ko murubakwa kandi cyane. Noneho turibuka aho twatugeze ku munsi w'ejo kandi ko turaganira tubona neza ingene Imana muri yo iraganje. Donke ico ni kibereho nyene Imana iraganje nagiye na kimwe Imana izokwigera iganzwa n'ikintu na kimwe. Imana yacu iragize nega yemwe Imana yacu iraganje. Reka nongere mbanze ndagutera intege nakubwire ngo pepoti ngorane wobona pepoti bazo wobona ibuka ngo hari Imana idahindagurika, hari Imana idategwa kudeta nta matora yayisizeho kugira ngo haze haza yanda ikureho arepa kozutaya. Nigeze kubira umuntu bavuze ngo Yesu ngo aracari ku ngoma, ndamubwira ati ndugu yangu Yesu wanje ntabwo akiri ku ngoma ahubwo iryo jambo ntuzosubire kurivuga kubera nta muntu yamusizeho amatuge ngo aracari ku ngoma, ariko Yesu ari ku ngoma ayiriko azoyihoraho ntawe ayimusize ko ngo azayimukureko. Uwo mwami wacu araganje yamaganje ibihe byose arepa takapa rimeteke. Iyo mpamvu taco tugujugumiza kuko ubwami dukukira ubwami bwacu buhoraho, ubwami bwacu burahamye iteka ryose mu buzima no mu buzoza ubwami bwacu buraganje areba sikata. Igihe kimwe ngo Satana ari mu ijuru baravuga ngo nzokwiza ingoma yanje hama ngingane n'iyisumba byose arepataya erega n'ibikunda no buyango. Imana iravuga ati noneho rero ko wimbiye kuzamura ingoma yawe kubwo bwibone bwaguteye ati ngoma nagutsindagire hasi ama Satana atsindagire kuzimu arepataya rimeteke. Nagoma nakubwire ngo Imana twizeye ntabwo ari umuntu, Imana twizeye ntiyasizweho n'abantu, inama twizeye ntiyasizweho n'amanama y'abantu, n'amatora y'abantu yasize Imana twizigira rimetakaba. Iyo mpamvu dushikama iteka rimetakaba. Imana rababandeya n'Imana yamyeho kandi n'Imana izohoraho. Erega n'Imana ikivuga nagira uyivuguruza, n'Imana ikora nagira umuntu n'umwe asubiramo igukizigira gukijije reketaba metakaba. Erimenda ikubwiye kwibaruka uribaruka, ikubwiye kuja imbere uraja imbere nawe uguhagarika kubera iraganje nta wundi aza mu gishingo cyayo ngo aze kuganza areba ndebende rigosa nawe uvuguruza Imana. Imana rikosa ikeneye bemeranya nayo, utemeranya nayo nta kintu kimukora nta n'icyo ushobora ntacyo uhindura. Erimanero nobwira umuntu wese kanyumviza wikunda wemeranya n'Imana kuko Imana ntiyopoza. Imana rebande bende rigosa ntabwo yibwira ngo ibyo wakoze sivyo arekataba metaya. Dufise Imana iganje bene data azikana. Twasome jambo hariya emikitangura igice cya mbere 26 mpera ngaho ndabere
atwereka ingene Imana yaremye umuntu imurema mu bumana bwayo, yavuga ngo tumuntu ase natwe. Nariko ndabaganiza nabwo ati kwera Imana yavuga ngo tumuntu aganze, agabe isi yose ayiganze. Gisigura ngo Imana muri make ntabwo ikeneye ko ubuzima bwayo butagaragarira ku mwana wayo. Imana ikeneye ko ubuzima itekeye bubonekera ku mwana wayo. Ubonye uwo yaremye, ubonye ishusho yayo, amenye ngo Imana iraganje, amenye ngo Imana iravuga bikaba. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo tumuntu agire ase natwe, hama agabe isi yose ayiganze, agabe isi yose ayiganze. Data wacu, data wa twese, muri make nakubwiye ko ari Imana iganje, mugabo ikigomba kuvyara uwundi muntu ameze nkayo, aganza ataganzwa n'impemu n'imwe. None namwe mubaza, none twimashi kubera Imana iganje, hano ikavuga ngo tumuntu ase natwe, hama agabe isi yose ayiganze. Reka nabwiye ngo impamvu mubona abantu muri ino si baganjwe n'impemu mbi, baganjwe n'ibyaha. Hari umuntu yombaza ati pasa, none umuntu yobaho adakora ibyaha? Kubera ko umuntu abayeho muri ino si usanga adakora ibyaha, ni kubera hari ubuzima Imana yamuremanye arabutakaza. Hama ibyaha, impemu y'ibyaha iramuganza. Kubera ko abantu no munsi ubasanga mu mwijima utandukanye, ni kubera ubuzima Imana yabaremanye barabutakaje. Ariko Imana yaremye umuntu kugira ngo agabe isi yose agire nega yewe ayiganze. Papata Imana yaturemye ngo uganze, ariko Satani araza azana umwijima, hanyuma umuntu aza kuganzwa kandi umuntu yategezwa kuganza arepata. Ariko ndiko ndabandanya ndizera ko hari ikintu ugiye kwakira. Yesu yavuze ngo abantu banje bishwe n'iki? Bishwe no kutamenya. Nanje naje kugira ngo nawe imenye, asipaya hamusubire mu kibanza Imana yakuremeye. Erega Yesu yaraje, erega Yesu yaragarutse kugira ngo dusubize muri cya kibanza Imana yaturemeramo. Erega Yesu yaraje kugira ngo atange ubwo buzima. Arepa yavuze ngo agatati kaguye mu ivu gapfe ntigashobora guhunda imekenyi, ariko iyo kaguye mu ivu kagapfa gahunda iyindi mekenyi. Arepata yavuze ati ni jewe neke ubwo buzima ndumwe, atariko rero napfa hama nkazuka, hazoboneka abandi bameze nkanje, hazoboneka abandi bantu baganza. Matakaba raketaba metakaba areba umuntu wese Imana yazanye ko nyareka ngo iyo message iguhagarika ku munara, iguhagarika ahantu unesha ibibazo byo, unesha ibibazo repata. Imana ngo umuntu ase natwe agabe isi yose ayiganze, ayiganze. Ni mwaremeye kuganzwa, mwaremeye kuganza. Niyazibwira umuntu umwe ati nduguyango, nta mwanya wo kwigisha abantu ngo nimugakora ibyaha, nimugasambane nzokwigira mfata. Kubera iyo umuntu ibyaha byamuganje biramuganza nyene, hama kajaho bigombye kwaza. Iyo umuntu mwijima wamuganje udoke gisigura ngo uburongozi buhari ni uwo mwijima nyene z'umurongo. None uwo mwica akeneye igiki? Akeneye kwimenya ico yabaye muri Yesu. Arepataya amenye ubuzima bumwerekeye, amenye ibyo ategerezwa kubaho, amenye ibyo ategerezwa kuvuga, amenye ibyo ategerezwa kwemera n'ibyo atemera. Amenye ati ndaganze muri aka karere, impemu yose ije kugira ngo inganze sindayemerera, indwara sindazemerera, ibyaha sindavyemerera. Ega nije nganje mwino Imana yabaye kuganza. Arepata sindemera impemu n'imwe iza kunganza. Arekata mwaraheza gwica uyu munsi ni mwiza, mushikara kuganza mu burere bwose. Ibyabaganza muriko murabimenya ko byabarenganije, ibyabaganza muriko murabimenya ko byabarenganije, namwe muraganza. Arepata ibyo ndabyatuye, izo ngome zirakujeko mu izina rya Yesu. Umunsi ni mwiza, dusubira ku munsi w'ejo tubandanya kino kigwa nyine. Mwarahezagwe dusenge Imana. Data in the name of Jesus, ndagushimira ikigwa kiko kiraduhezagira, kiko kiratubaka cyo kuganza kwawe. Ndasenge umuntu wese akadukurikirana in the name of Jesus, araganza mu burere bwose, ntigera aganzwa n'umwuka n'umwe. Satani aramuganza, ndareka inguno umuntu aganza Satani. Arepata ubwiza bwawe buramuganje, hama nawe ganza umwa Satani in the name of Jesus. Ibyo ndabyacunda byise mu izina rya Yesu. Amen.